zimwe mu ndirimbo zasohotse zitangurira umwaka wa 2026 ngaha mu Burundi ni zibiri zimaze kugaragara muri industry musicale di Burundi. Hano muri Buja Flavor zirimo zirahoturira cyane. Izo ndirimbo nazo sizindi ni z'abastare bakunzwe mu Burundi. Imwe yarasohotse muri 2025 mu mpera baje kwikora video ubunyene uyu mwaka ugitangura. Nayo si yindi ni Inside ni abasore batatu Wizi Designer, Melanin Boy, Rino G abikoze neza cyane muri uyu mwaka. Ariwe mustar akoze neza cyane, akoze indirimbo nyinshi kandi ziba hit ngaha mu Burundi. Bantu kore subscribe nkuko muvyumva ni Seretse Umusomyi muri kumwe mu kiganiro. Izo ndirimbo uko ari zibiri uzumvirije ziraryoshe mugabo ntizisa neza nkuko azo zari gutangurira umwaka. Iyo drama tari mu gusohora niyo barindiranye igishika, iyo nayo si yindi ni Ntagatima. Kiriku nawene arababwira ati nzobaha collabo y'umusare muri East Africa abikora neza cyane, ariko umusare ntiya president President mayo musare n'ubu ngubu turayirindiriye ntarayitubwira ngo umusare ni naka. Ariko izo ndirimbo ngo ntizakaba zitangurira umwaka kubera ngo uburyohe bizifise sibwa cyane. Izo ndirimbo ko ari zibiri, imwe ni Inside bakoreye video mugaya yarasoze muri 2025, iyindi ni umustar Kadimonia Fleur asangiye n'umwandaground twa PHB. Iyo ndirimbo nayo si yindi bayitwa ivyijoro. Yayikoreye challenge tuyumvirije ukamengira ryoshe, ariko twagiye kwisanga ari uburobe. Womboro aho wacha hose wazamva ngo womboro. Monia Fleur mukajwi kanoboye neza cyane aragahibongoza araja kuri mikro aravuga ngo yamara ntari seriye ngo arapanga guheba inzoga ngo bwaca ngo kuba Mungu hagera ngo bikamunanira. Twumviriza kayitware tukumva indirimbo ya vibe yamara imaze kujya kuri YouTube wayumviriza wese yishata ku munwa. Monia Fleur yenda koresha ijesi imwe yo kunyonga ibisusu yiraba agashira umukondo hejuru, indirimbo hano bari kuyiraba. Uwo PHB ntibazi ngo n'umunyakayanza, ntibazi ngo n'umunyakanyosha, uwo mpeti sinzi ni yava mugi indirimbo yo kabisa koko nta kigenda. Naho ubundi abarundi nubu cyane izo ndirimbo ntibarazikurikirana, baracahugiye muri pompompo sa pampa. Izo nazo sizindi ni Bruce Melody na Diamond. Ibintu ngaho hakurya byaciye impaka. Diamond n'abakozi biwe bose na Wasafi ngo bari muri sa pampa aho gukorera ama challenge pompompo nayo duze amavyuzi. Mwabantu mwe Satubi ngo ntawugiye kumukira ngaha mu Burundi nyuma yuko avuye muri Afrima. Satubi aje yabaye Davido. Satubi ntiyikoraho ukimuvugisha ni Icongereza n'ikirundi yaracibagiye. Uko byari byavuzwe bazanda ariko byagenze. Yimama ngo Satubi ngo yirongoreye akazungu. Aho kazungu bazungurukanye Uburayi bikavugwa yuko ko ari ukwimarisha vu ryaho Benturi yagiye kuri micro akagaragaza uburyo yabimanye n'umugore wa Satubi ariwe Bernice amaranye igihe kirekire. Bernice ndabibutsa ko ariwe mu star kazi ngaha mu ndi yaciyagaga ko kwambara ubusa. Mo ukenzi yarifotoza muga Bernice nawe kahebwe. Bernice yarifotoza n'inyanya yibanyigaka kuja hanze. Bantu kore subscribe aracari Seretse Umusomyi nkuko muvyumva aracanimenya nawe TV Plus 257. Ndakwinginze sangiza kiro kiganiro umukunzi w'umuziki ndundi wese abanaye gukurikirana ibiganiro bicanga ko imenya nawe TV Plus 257 bityo abo mwabone.